rero no munsi nimba nicaye ngaha hari ikintu ushaka kubashimira mu bw'abafana bacu, hari ikintu ushaka kubashimira pe, mwaranyuguruye mu mutwe kandi jewe ibyago byose binshikira bimbera inyishu. Je ndasengerwa cyane vraiment jewe vraiment kubitero je mpura navyo kabisa, jewe ndasengerwa kandi je ndasengeye kabisa. Je mba narahevye aka kazi bien neza cyane, mba naragahevye kuva nkiri muri waka, mba naragahevye pe, ariko ku masengesho yanyu nukuri ku Imana biratsindwa mu izina rya Yesu kuba mwemera. Murazi neza yuko hariho parcelle nari mfise hanyene mu Gatunguru, yari mu nzu ya un chambre salon. Parcelle naguze mu buryo bwari bwavuye mu muryango, aho nakuze mbona abagenzi banje urunganwe rwanje n'abankuriye gatoyi ibintu vy'imiryango. Murazi ubuzima bw'iki gihe n'umuntu umwe kwijana ashobora kugura parcelle nga mu gisagara ca Bujumbura ari amafaranga yarondeye. Abenshi usanga barakora ariko baronka amafaranga yo kujya yo kwibeshaho gusa, kugira gere kuri etape yo kugura parcelle abari ibintu bigoye cyane ngaha i Burundi. Oya, nuko yinjiza amafaranga uza gusanga yo investis ayo akonsoma ari menshi, urumva ukaza usanga birabrotse birugaye amafaranga yari kwinjiza yoguzemwo nitongo canke guremo n'umuduga na déplacement. Niyo mpamvu benshi dukorana nuno mwuga, abenshi usanga ata parcelle bafise bapanze, urumva usanga bapanze bakunzi bakoresha umwanya media, mumeze neza, muri fresh, ni sutwa, ni chawa, ni kimya na kanyamuji, ni vuguta ntayandi menshi nyene ndibaza muramenyere. Rero bakunzi bacu ashaka tube turayaga vraiment, tube turatera inkuru kabisa. Murazi neza yuko ari mwebwe mwatumye mbajeho, sivyo? Kandi ndazi neza yuko munabishingira intahe kandi muzokwama mubigendera kandi muvyibuka. Impamvu rero jewe ntigera posting ikintu ngo simbure commentaire, impamvu ntigera posting ikintu ngo simbone neza ko cakurikiranwe, ni mwebwe no kuri komana muri ko muradukurikirana ego. Kandi ubuzima bwacu mwaramaze kubuhindura, mwaramaze kubuhindura kabisa, mwarafashe yuko yani ntaco mutaba mwifuza kumenya kuri twebwe. Nukuri ku Imana jewe nimba umwana wanje mumuzi, mugore wanje mumuzi, mama wanje mumuzi, harabandi bakora uyu mwuga nkora ariko mutaza abo bantu babo. Peut-être sinzi strategie zaba ariko ni muri ba bantu badashaka kwiyakira uko bameze, ubuzima bwabo kugaragaza ubuzima bwabo, kuko ubuzima bwa réseaux sociaux bwa social media n'ubuzima bugoye cyane kugendera, n'ubuzima bushobora kuguteranya, urumva n'ubuzima bushobora kuguteranya bukakwankanisha n'abantu, kuko hari abantu usanga bafite abakobwa bari hanze bakundanye nabo. Rero inobe usanga bafite abandi bantu, usanga bafite nk'umugore n'abana arubatse urugo, ariko rero kubera atarigera mugaragaza n'umuntu ntabwo atahura. Abantu benshi je barankunda kubera je ndababwiza ukurata umugore wanje niwo mukobwa wa mbere ku isi nzima. Bien sûr que we niwe wa mbere ku isi nzima, nafizo aheruka kubimpora, aheruka kubimpora kwera nanditse nyene, nari maze iminsi mbona ama publication nyene yagiye atandukanye, nyene ya majambo nyene kwa gushingira nta nyene umugore wanje nyene ndavyandika ndamushingira nta nyene vyarashatse kuzana ibindi bintu, ariko vyararangiye nta kibazo. Ariko rero nimba ndabivuga mfise impamvu, mfise ishimikiro, simfise simbana ni jini cyangwa simbana na kamuri cyangwa simbana n'umusazi cyangwa simbana n'umusuma, simbana n'indaya, simbana n'umurozi, mbana n'umukobwa n'umugore w'akarorero, mbana n'umugore mwiza ku isi nzima, urumva mfise abana beza, abana b'akarorero. Niyo mpamvu rero kubashira kuri social media mubabone nta cyaha kirimo vraiment, kandi n'abantu baba ariko baradukurikirana harabo mbona commentaire zabo ngo ivyo bintu umuryango wawe. None jewe reka nakubaza ikintu, jewe koresha umwanya ndazi neza yuko
ibiganiro biri update, nta kintu nta nkuru nimwe ngaha mu Burundi yipasa jewe Koreshumwanya sinda yibahereza. Urumva mfuma nteba gatoyi kubera ivyuma murazi nibisezerana, mfuma nteba gatoyi ariko ndazi ko anytime muyironka iyo nkuru. Hari n'amakuru j'abandi bahora bakorera ko bakuye kuri jewe barinze kuyatora iwanje, sigwa ko ndi update cyane. Rero uru rubuga ntishobora kuja ko ibintu umuntu umwe ashaka gusa, ruja ko ibintu abantu batandukanye bashaka. Ibiganiro by'ubuzima busanzwe, ibiganiro by'abaririmbyi, ibiganiro by'abakinyi b'amareresi, ibiganiro by'aba komediya, ibiganiro vyo mu nzu mu rugo. Kuko bon hari ikintu kimwe nce nibuka ku biganiro vyo mu rugo mu nzi wanje kuva kera jewe iyo nanditse nkoze ikiganiro hagize ikintu kinshikira mu rugo rwanje, namye mbona commentaire nyinshi cyane, commentaire full, ndetse n'ikiganiro ca mbere gifise commentaire nyinshi. Ni ikiganiro kijanye n'ubuzima bwanje bwo mu nzu. Ubaza yuko iryo atari jambo, ubaza yuko ico atari ikintu atacomba mbonye. Ari ikiganiro ca mbere gifise views nyinshi kuri no TV. Ni ikiganiro nakoranye na Ribat, ni ikiganiro kijanye na entertainment, byari ibintu biri update, nari ndi ku mwanya. Urumva rero urumva ko bitandukanye, umva bisa n'ibingana inguvu. Ibiganiro by'ubuzima busanzwe n'ibiganiro vya entertainment vya showbiz birangana neza n'ibiganiro byo mu buzima busanzwe. Rero no munsi nimba nicaye ngaha, hari ikintu ushaka kubashimira mu bw'abafana bacu, hari ikintu ushaka kubashimira pe, mwaranyuguruye mu mutwe. Kandi jewe ibyago byose binshikira bimbera inyishu, je ndasengerwa cyane vraiment. Jewe vraiment kubitero je mpura navyo kabisa, jewe ndasengerwa kandi je ndasengeye kabisa. Je mba narahevye akakazi bien neza cyane, mba naragahevye kuva nkiri muri waka, mba naragahevye pe. Ariko ku masengesho yanyu nukuri ku Imana biratsindwa mu izina rya Yesu kuba mwemera, na bikanatsindwa kandi abasoni bavuga ngo nimbari bismillah, nimbari alhamdulillah kabisa. Amasengesho mu nsengera, abasenga abakizwa n'abasengera idua badukunda nukuri ku Imana. Amasengesho yanyarashika ko je mpura n'ibitero byinshi cyane. Uno munsi rabandi ko ndabereka inzu buca n'imukiramo, ko murayibona inzu buca n'imukiramo, mubeza yuko iyo nzu yajikoroka, yajiva kwijurira koroka. Nukuri nayikuye mu minwe yanyu mwebwe nyene. Jewe imigere nakubiswe, ama impuzu natabaguriwe ko, urumva pitaho kumze. Sawa urumva impuzu natabaguriwe ko, ibintu byose bibi byanshikiye vyambereye inyishu. Murazi neza yuko hariho parcelle nari mfise hanyene mu Gatunguru, yari mu nzu ya un chambre salon. Parcelle naguze mu buryo bwari bwavuye mu muryango, aho nakuze mbona abagenzi banje, urunganwe rwanje n'abankuriye gatoyi. Ibintu vy'imiryango murazi ubuzima bw'iki gihe, n'umuntu umwe kwijana ashobora kugura parcelle nga mu gisagara ca Bujumbura ari amafaranga yarondeye. Abenshi usanga barakora ariko baronka amafaranga yo kujya yo kwibeshaho gusa, kugira agere kuri etape yo kugura parcelle. Abari ibintu bigoye cyane ngaha i Burundi. Oya, nuko yinziza amafaranga uza gusanga yo investis ayo akonsoma ari menshi. Urumva ukadusanga birabrotse birugaye, amafaranga yari kwinjiza yoguzemwo n'itongo canke guremwo n'umuduga na déplacement. Niyo mpamvu benshi dukorana n'uno mwuga, abenshi usanga ata parcelle bafise bapanze. Urumva usanga bapanze nubaye ugasanga bayi wabo. Ni no kubaririmbyi bacu ngaha benshi, abaririmbyi benshi ngaha kugira agire nubwo yokora ibitera mu bingahe. Urumva muri mu bintu baganira namwe n'igiteramo, uza gusanga harimo amafaranga bamuhemba, ariyo akotesha umuduga, ariyo agiramwo shopping y'impuzu, ariyo yani
ariya za kunywamwo urumva aba ari dépense ndende cyane ugiye kuraba amafaranga bamuhaye n'ivyo ya dépense cyo gusanga birapfuye urumva ariko je koresha umwanya narahezagiwe n'Imana ndumumenyesha makuru wa mbere nkuko mubivuga ngo abana bamenyesha makuru nubwo je ntari umenyesha makuru ndo mu YouTuber ariko niyo kategori ndimwo ni journalisme byose ni journalisme urumva nije mu journaliste wa mbere mu Burundi nuvuga yuko mbana n'umugore ntunze umuryango abenshi baratangara ati kaka none wewe gasha uraronka amafaranga yo gutanga ratio muhira ugakora imigambi uri muri aka kazi bon umwenge w'inzu umenywa na mwenewe hari abantu benshi bashobora kunyita ngo ndo Freemason kuko je ndibuka muri waka nahembwa ibihumbi 150 150 million nahembwa muri waka ayo mafaranga ayo n'amafaranga umuntu wese ndamubwiye aravye nibikugwa nakora yatwenga kicwa nagatwengo kavuga ati oya vrem ibihumbi 150 je ntwara mu kabare nkaza ndayahejeje wewe niyo uhembwa kaka diaspora hari bakamubwira yuko koresha umwanya ahembwa 150 agatwenga akavuga ati jewe hari uwo ndayarungikira kanga yati aho ndungikiye iki akumigwa urumva ariko jewe koresha umwanya ubwo buzima nabaye mu mbere natanguriye ku bihumbi 100 nkitangura ama commentaire nakunda kubona muri commentaire koresha umwanya rakora nibo mwongera umushahara nije abantu bariko baraboneke yani bariko baravugishwa umuntu akandika commentaire ngo koresha umwanya rakora cyane ngo nimamwongera umushahara nkaza numva kesa mbwiye ngo kaka ku kwezi we ntuzohembwa ajya tuzokongera nimba ari 10 nimba ari 20 ariko tuzokongera tafuka ati alhamdulillah kabisa babafana burya nabamesha bafana rero barica bakongera bagakiza abafana bakwitumye kabisa bagukunze baragushingira naye kabisa urumva rero ayo n'amafaranga je niyungunganije narayahembwa igihe kirekire sinkubesha narayahembwa igihe kirekire cyane ayo mafaranga 150 ariko Imana hari zindi nzira yacamwo koresha umwanya kaba ari zinzi ziracamo reka ndabibutse nkiba kuri yanzu bimwe vya Briera vyanshikira mbamwo ni mu Gatunguru bon nagira ndabwire ngo naho haruguru gato ariko ndazi ko muta ni muhazi ariko ni mu Gatunguru ku soko nkuru kuko nagiye gupanga ino ku isoko ntoyi ariko hari ku isoko nkuru hari ya ruguru hajya ahantu ndibaza mu nzi wanje mwarahabona nukuri ko Imana jewe nta televiziyo nari mfise nta TV nari mfise nta radio nari mfise mfise ka radio gatoyi ko numviriza ko muziki gusa ka bluetooth nibaza neza yuko mu nzu ni hasa neza cyane nkuko navyifuza jewe naba nkuko abankurikirana bibaza ameze rero nabantu bahora baza kungira visite muhira bagatangara ati mama yangu uyu ni wa mustari wacu wa undarengana tukamusaba ifoto abantu nkaha aba munzi tagira nikaro ariko ivyo vyose ari impamvu uburyo nashira mu marasyo nibiki natungisha umuryango nibwo bwa buryo nari kuba mu nzu nziza mpanga inzu ya bien nkagire ibintu vyiza nyene kuko dépense yo mu rugo si ratio gusa ari ubundi buntu bwinshi murazi ibintu vy'ingwara murazi ibintu vyo kwambara murazi ibintu vyo waronsa abashitsi ni dépense ndende niho harura ratio gusa ngo ndahejeje rero iryanzu iratandukanye cyane n'iyi nzu bumbamwe mpanze je ubukoresha umwanya ndafise televiziyo je nakuze ntazi ingene batsa urabona hajya kuri ntuze bakita gute pax interrupter kajufyonda ta itarari kaka nukuri ko Imana je nakuze tavyonzi sinarinzi ingene bafyonda itara ryo kwatsa sinarinzi yuko kajya ka prise ari ucomekamwo charger urumva kugira umuriro winjire muri telefone narungikana umugenzi wanje ati ntwarira telefone ku muriro nkamurungikana kandi ati sanga pocu yinzanira urumva bo hari buzima ntarinzi kabisa kubera je nakuriye mu nzu y'ikinombori ni ijya bitafari binini binini bafyatuza amaforoma manini bijya bitafari batarinda guturira bijya bitafari utabiteye iripo imvura iguye ikabigwako bica bimyoka yani bica bimera nk'iki nka chocolat Uranga kujya kwa ice cream ingene imeze yegera hariya urumva uranga kujya ice cream imeze ingene
niko bimeze rero we cahari urumva ni hatara haturibasha ni systeme turakikorera akazi cameraman ko ari karabisa namu gusa nabari rero jewe mu bwo buzima tumaze kugira systeme mu muryango ewana kamata cako baba ndavuga ati aha mfise umugenzi yigeze kuronka uburyo acaja muri South Africa ubuzima bwabandanije bwaranteye agahinda n'umubabaro kandi yarakoze ku ifaranga ndavuga ati ubu buryo rero je kubukinisha mfise umuryango ndiko ndavyara oya cengura parcelle ni gwanje acenda yigura niyo mbamwe niyo nabaye mu ijya minsi rero bivanye n'ikibazo ca connection ni hari haduza connection just hari ahantu nyene ino mu gatunguru harayobeye hari ahantu usanga connection iri ahandi tari rero jewe byaranyiciye akazi iminsi itari mike kubera hari ibiyago twayaga nko muri groupe ya Karabaye TV twayaga mu ijoro muri groupe programme nk'izejo twayaga mu ijoro rero je connection aca nugara urumva nateza kubibona nta ngiye ku kazi kandi umva nabampomvye hari abantu bantelefona bankeneye hari amasho menshi bantumira ugasanga ndadekonye bandonse kubera connection urumva rero aha naje gupanga kubera subugugu nagize gupanga mu nyumve naje gupanga kubera ijyanzu yari yahumanye yararayemwe umuntu gushika umufata nk'umurozi Briera ivyo yashizemwo sindabizi kuko arabasenzi bigeze kumbwira ati usenge cyane iyo nzu urashobora kukumerera nabi ugasanga nturonse umugisha nuteye imbere ibivanye n'ibintu ujya mukobwa barashizemo rero uzosenge cyane rero koresha umwanya ubu ndapanze inzu ya 2 chambres salon irimo amatara amazi mu rugo ndafise intebe mu nzu mfise televiziyo ndafise radio sabufa ndavuza umuziki urumva ni bien ni fresh urumva ni bien ubuzima ni bon urumva ariko nimigisha mwanteye mwebwe mudukurikirana nimigisha mwanteye vraiment plus mwanshigikiye ngumi ruhande n'umusaruro w'ivyo nakoze iminsi nabaryoheye Imana yaravuze ati reka tumuhezagira no mutipe rero ahantu muri ko murabona iyo nzu muri ko murabona niyo buca nimukiramo iyo ninzu nubatse boje nakuriye mu bintu yabibi nakuriye mu maboko yabibi wanje nyokuru wanje rero ava yuko nja kugura hariya naba ubwa mbere ino parcelle yari hari nyene kimya kara kantu nyene gato nyene kimya meka ari kakiri muri yererere kubera ibintu umuntu atabikurikirana cyane ariko we finalement nagiye gusanga arakiwanje yari yarakangabiye kuva kera ni kari bwawe gwanje bwite ariko rero kamaze kuba gwanje bwite naravuze ati je kwere reka ndakubakemo inzu nukuri ko Imana hakubatsemo inzu ya 2 chambres salon inzu ya 2 chambres salon kabisa riraza mwayibonye cyo niyo buca nimukiramo hama nzo hariya narahapangishije nyene kimya hariya bashizemo yo mivumo nyene izokwegane n'abapangayi uraze ko mupangayi ari hatari yakira nyene ivya hawe nyene urumva ari nubwo naje ndumupangaye ntazi impamvu mwene ijyanzu yayipangishije ariko habara amasekre nyene ya mwene inzu rero ibi nimba ndabigize uko ndabiberetse subwirasi subwishime ngo koresha umwanya ngo afise parcelle afise inzu buca yimukiramo ndetse no mu kwimuka nzobibereka nimwe mwabitugize mwadutumye kubereka ubuzima bwose tubayemo urumva kuko mwebwe mugira commentaire hari nibindi mwinjiramwo jewe ndamaze guhanurwa cyane jewe iyo turi mu makonfri n'umugore wanje ibintu nk'ibi bihitiye vy'urya shetani ngo ninde bya bitero bya bera mwarampanuye cyane gose vraiment inbox naratora ama message menshi kuri YouTube nabona ama commentaire menshi cyane kabisa narabona neza ko ari abantu babuza amahoro urumva abantu benshi ko babuza amahoro kubera ubuzima bwanje niyo mpamvu rero ubuzima bwanje butari private ubuzima bwanje buri ouvert kuko n'ubutwa buri ouvert nimutse mutabibonye
ejo bazoza kumvumbura muhira urumva kandi canke bizoba ngombwa ko nkore ikiganiro muhira muzohabona muzokwibaza ati uyimutse ryari none kuko mwaramenyereye yuko ibintu vyose mutezo kandi nivyo vyiza tubane tuzinanye kuko naje arabo mpora mbaza tuyaga bari nko hanze nkababaza ati none uba ahantu hita ngo iki je ndanu bita Ottawa je ndanu hita ndeti urumva nikubera iki ndabibabaza menye ati naka turayaga n'umugenzi wanje aba ahantu hitwa uku urumva namwe mwamuke kumenya rero ati nimba ahantu bita ngo iki hameze gute vyagenze gute bigaruka gute nuko rero bimeze mu bisanzwe Jesse ndu Freemason ndu mutipe nyene yironderera ubuzima yironderera akazi ubuzima irondera amafaranga kugira beho umutipe yahisemo kubana n'umugore akiri muto abantu benshi batatahuye neza ati eje ndibuka nkirongora mama ginkimushira mu nzu abantu benshi n'abagenzi banje bambwira ati meme Andrea arambwira ati kaka utaweza ambwira ati imana hakuna kisichowezekana pa chini ya jua aha muri no si y'Imana nta kintu nakimwe kidakunda ni wewe decision kwiha decision gusa ntushobora gutinya ngo ratio ntushobora gutinya ngo oyaye kuko nawe ngiye kuraba udafise umugore mu nzu ma dépense yawe ni menshi umukobwa musohokana aca gukamisha bihagije avuga ati nakare nubwo bunshize mu nzu woya woyisopa ayo mahera urumva rero je narahisemwe ibintu benshi batatahuye narahisemwe kandi nzobandanya urugamba urumva si urugamba mbere n'ubuzima buryoshe cyane urumva n'ubuzima buryoshe mfise abana bankunda umugore ankunda nyubaha ashingira intahe antahura nabuze urumva uko je Chris uri nkubita uri nkubita nabi kabisa maskini jeuri hano wonsaba rero abantu bese bashaka imvura none gakoresha umwanya sha wewe atari ivyo bantu bibaza neza wewe koresha umwanya wararonsa amafaranga yo kubaka inzu ya deux chambres salon inzu ya deux chambres salon y'amatafari ahiye igutwaye amafaranga make ni miliyoni 7 ibaze rero koresha umwanya rero miliyoni 7 zo kubaka inzu yazikuye miliyoni 7 ziranarenga kuko iyo ni devi y'inzu gusa mu bisanzwe shizemo toilette kubaka toilette neza dashizemo kugira fo septique ni hatari nubundi buryo bugenda me je koresha umwanya burya agenda umuntu w'umugabo attention nubwo ndi muto ariko sindi gito kandi rero twibukanye nukuri ko Imana nibambwira umuntu nigeze nsaba amafaranga ngo ndiko ndubaka nterera oya kandi ndahejeje ari ivyo rero urazi ico bica ikibigaragaza neza na neza nusubire guca imbere sivyo ivyo rero urazi ikibigaragaza neza na neza ikibigaragaza ni iminsi mubona y'ibikorwa bien abenshi murabona yuko koresha umwanya ntagipostinga nka kera canke nkuko natanguye biragaragara vraiment kandi uko ibikorwa nabishikiriza nkiri muri waka vraiment vyari byinshi cyane yani warabona focus yose ahiri ariko ubu focus ndayipartage en 3 parties focus y'urugo okay focus y'urugo focus yo gukurikirana ivyo bintu vy'inzu urazi amasima abafundi biki focus y'ibikorwa nta munsi wera nta postinze ikiganiro basi na kimwe canke bibiri gusa ariko ndabivanga vraiment niyo mpamvu rero sinshobora gufata umunsi wose ndi nyuma y'ibiganiro kuko no kuri parcelle kwishantiye harankenera urumva amatelefone agumizako kunuku gukora ikiganiro urumva we nibiki ntogumeyo urumva rero ndashinda inguvu ndazipartage en 3 parties urumva neza yuko ngerageza vraiment tukandagerageza rero nuko bimeze ubuzima bwanje bumeze uko gusa mbandanya nshimira mwebwe bafana mwe mudukurikirana nukuri ko Imana jewe ndakeneye cyane gufashwa cese nkunze kwigaragariza ngaha marira ukunuku je ndababwije ukuri nkiva muri waka byaronse uburyo bwo kugura kamera shasha ariko ndavyinyora ndavuga ati no ceshobora kugura kamera je nari mfise uburyo bwo kugura kamera vraiment nafise uburyo bwo kugura kamera me ndavuga ati no reka nje esprit yo kubaka inzu
kamera nzoba ndayikota urumva ivyaramvunye rero ku buryo ntiyumvira neza iyo nzoshobora gukura amafaranga iyo nzoshobora gukura amafaranga yo kugura kamera ni kibazo cyane urumva boye ni message no banshikirije ndanisabira burya Sandi niwe yavuze ati ngo nuwofasha umuntu yofasha uri karata nuwo hari ifite umuntu yoyiha uri karatambuka ariko agira effort atambuka shobora guhari ifite umuntu ubona yicariye ariko agira uku ngo lift cha wumva ni shavu cubona umengo ni kinebwe wari ifite umuntu ariko aratambuka rero iyi ni intambwe yanje y'ubuzima ni intambwe yanje y'akazi nukuri reka rero nisabire mwe mudukurikirana nukuri ko Imana uwo bashimishwa n'ubuzima bwanje uwo bashimishwa n'ibikorwa byanje ndamuhaye umwanya bikunze azondondere cyambwira ati burya jari ico no gufasha muri ubwo buzima kuko nzoza gusanga no mu mezi 2 cyangwa 3 ndushe gukotesha kamera urumva neza yuko bimwe nahora nivugisha ngo ndahagarika akazi kwera ngo ibitero ngo ibiki nibiki nzogahagarika kuko naniwe nzomanika amaboko ati aha biranse gose urumva ariko nimba koko vyo babiri ngombwa uzi neza struggle uzi neza koresha umwanya carico uzi neza koresha umwanya yo yavuye ni yari karaje uzi neza ubuzima arimwo ingene bugoye buragoye vraiment cyaro n'abapapa bambwira ati petit respect urumva respect kabisa ubaho cyanzu yenda iri 150 ijyanzu sa 50000 uyumviye ku kwezi iriya napangije kubera tamatari irimo tamazi irimo urumva bampaye amafaranga 60000 60000 ntani ni nk'igice ciyo ndi urumva ni kimya urumva rero apare yuko basaba ko mu dushigikira mukabanda mudukurikirana kugira turonka agafaranga kuri YouTube biragoye vya YouTube kabisa kuko nta muntu nzi mu buzima yakoresheje YouTube aha mu Burundi yaguze parcelle nta muntu uzi ngaha mu Burundi yakoresheje YouTube yiguriye umuduga n'abayifise usanga ari yo babahonze abakobwa babahonze urumva cyangwa ugasanga niyo batira si twebwe usaba YouTuber n'abaririmbyi biragoye cyane ubu buzima bwa YouTube kubwizera cyane ko bwo kubera ubuzima rero ndazi yuko mudukurikirana muri benshi ndazi yuko mpura numviriza impanuro nyinshi reka tuje muri campagne vraiment tuje muri campagne yo kugura kamera kandi no musi je ndabivuze rega murankunda ndazi ko munkunda mukunda n'umuryango wanje no mu mpanura ngo mama Ginu uzo murekera wakore nawe nibiganiro mutagira uno munsi ndashobora kuvuga ati reka sindiyumvira gukoresha kugira umukozi ngo nzanye ndaruha nukuri ko Imana yaba noronka umuntu amfasha agakora ibiganiro vyoba vyiza aca nsaba amafaranga abura amafaranga umuhemba ku kwezi ariko basara kubwira ati nawe basiangalia raba niyo mpamvu uca nkawukisha nkakawuka ati oya homweni kawukishe tu hivi urumva arambwira ati ntumpembe basi ngo kontra ariko uri umuntu raba none wobura n'ibihumbi 30 muha ku kwezi cyangwa ibihumbi 50 yakoze ukwezi kose ntahuta kuko munafiki kandi abona ko we harura ngo ni nziza views urumva rero sinzi ko nta n'umukozi naronka yoza no kunsaba akazi kuko nabo bakenera amahera urumva bakenera amahera nta n'umukozi je no uriha nta mahera noronka yo kuriha umukozi jewe ico nashoboye ndamanika amaboko ariko nukuri ko Imana ratio je ndayishoboye kwitanga muhira kuko tumbanye imyaka 4 lendi ya dimanche ntanga ratio urumva nivyabye nivyo kwishimira ko ndo umuntu umugabo ndakomeye urumva ariko rero ikintu ca media nukuri jewe kingeza ahantu kabisa kingeza ahantu kwera kirangoye nukuri uwo bakozwe ko n'amajambo no bashikirije uwoba yumva neza ivyo bagize urumva
yo gira vraiment akambwira kabisa ati koresha umwanya afise akantu gato iframe raba ungeretse nukuri kw'Imana jana nijyanka murinde kandi isoroso rigwiriye igiye byo bari vyiza gusumba ndazi iki kiganiro nyuma y'ikiganiro abantu benshi abo dusangiye umwuga baca batangura komanta mitwe yabo ngo vyanse tanguye gusaba no sugusaba jewe abantu bankurikirana banzi iyo navuye kuva iyo navuye baranzi neza jewe ico ndico barazi neza target zanje niyo mpamvu tabwoba mfise jewe ntivyanse gose inzu ngiyo umwana wanje ntazigera apanga hariho na place mwabonye na place hajya mu rugo no mubwira yakuze ujya mu peti igino mubwira peti yangu were wakuze wibonye ubwanwa wibonye ko wageze kuzurazana ubukumi ngaha muhira umviriza fyatura amatafari ndakugurira ubudongo fyatura amatafari muci wubake ngaha inzu duzi inzu je nzokugurira amabati ndayiguhera ariko fyatura amatafari uyiduze je nzokubakira amatafari ibindi byo mu nzu nzobigufasha bukebuke uje mu nzu yawe plus aga place karahari hari haruguru nombwira ati peti genda ubake hari haruguru mbabarira umva nta mwana wanje jazigera ba mu buzima bwo gupanga ko naje sinigeze mpanga abavye banje barapambanye urumva barapambanye birakomera kandi baramfashije nanje rero nta mwana wanje azigera apanga rero peut-être abaye kinani abaye umugumutsi wasane ko abana barakwankira abana bakwankira bikanka kabisa ariko ubwo buzima je umwana wanje ntazobubamwe ndetse na jewe sinzosura gupanga napanze ko yakiya kibazo cabaye rero reka ndabashimire cyane mwakoze cyane kunkurikirana mwakoze cyane kuvyumviro muriko muraterera mwakoze cyane Imana ibahezagire inabongera imigisha myinshi bye bye behind camera yari Pax Alaba aherutse gutakaza ikiganiro nakoranye na Satbi niki sinzi ko aza gutakaza amajwi aho mbona arimo se kunsigurira ibindi byarambabaje cyane ndabakunda cyane bye bye